igitabo canditswe mu buryo n'ubuhiga utuma umuntu wari wese agisomye yibona muri domaine yiwe. Igitabo nacanditse mu kigo c'imisi igihumbi. Imisi igihumbi yaheze imisi igihumbi. Donc ni bani imyaka 2 n'inusu irenga ari abagwiza tunga vyama baguri kuronka umwanya uramurundi kuza ngo ndi hanze canke ari ngaha mugabo ndi muri vyinshi nibikunda. Ariho ngaha narerekanye ikindi ukuntu umunyeshuri wese yoheza amashuri acaronka akazi. Ubuzi banganye amafaranga nugiye yabikoze. Ugiye ateye imbere gusumba abandi. Umuntu atera imbere niwa wundi atanga. Ntabwo ari ugiye amani yigungira. Abagwiza tunga rero bobo amafaranga yabo tujuru bayakoresha ivyo bapanze bikenewe. Hama bakayakoresha mu kuyagura ubutunzi. Ariko abakene ugiye amafaranga yabo uravye bayagura amadeni. Bobo amafaranga yabo akora ibintu vyapanzwe. Kandi vyigizwe. Akora ibikenewe atari byo bashaka. Si ibintu umuntu yo ukora uwo ari wese byanke bikunde yabikoze agomba kuronka amafaranga. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye no mumwe wese ahasanzwe aherereye. Aha ni kuri African Sound. No musi dufise ikiganiro n'umutumire adasanzwe. Umutumire ndetse benshi muramuzi, asanzwe nawe ari umumenyesha makuru, afise ikinyamakuru ciwe citwa Agaciro Media. Ariko cyane cyane ikintu tugiye kuganirako ni igitabo aherutse kwandika. Igitabo novuga ko yaciswe ibanga ryo kuronka amafaranga menshi. Ntarandiriye cyane nashaka ndamuramutse nongera ndamusaba ko yoce yidondora abantu bose bakumva ari we akatubwira byinshi cyane cyane kuri bo. Okay, ndabaramukije cyane ndabipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omri Shanima. Abantu benshi yo bumvise iryo zina rero sasa cyangwa ati birakomeye donc nk'aba bagiye muzijya mbere. Omri Shanima. Uri umunyagihugu ndi umunyagihugu nyine. Murakoze kuza kutuganiriza dusangire n'abarundi kazi ico kimwe nabumva ikirundi. Byinshi kumure mu byo twanditse muri kino gitabo. Nizera ko cyadutwaye mu gihe kirekire kugira ngo tucandike, ariko kandi ibikirimo ni ngirakamaro gose. Kubera ko waciswe ibanga ryo kuronka amafaranga menshi. Bon, en fait, twe tugitangura ikinyamakuru Agaciro Media. Twagize critique ku nitangazamakuru ryakora mu Burundi. Abantu bambabarire, sivuze ngo ryari ribi, ariko narabonye ko hari ibintu abantu batari ko barakorerako. Bijanye n'ubutunzi. Ubona mu mashuri baraduha ubumenyi vraiment bwinshi, ariko kubijanye na création y'amafaranga urabona ko bikure. Ama eglise bazwigisha iyobokamana. Ntabyo kutwigisha ubuzima bwo kurondera inoti. Muri famille baraduha education familiale. Nta namwe donc batwigishira amafaranga. Tukibaza ati none ko buno buzima mbona buryoshwa no kugira amafaranga. Tuzosha tuvyigira. Donc rero cyane ngo ikinyamakuru Agaciro Media ndavuga nti abantu bazi ribanga ryo gutera imbere nibaje bateye imbere. Ntabwo ari baje basomye ibitabo ngo yabisomye cyangwa kubwira ibyo basomye. Ubuzi banganye amafaranga nugiye yabikoze. Ugiye ateye imbere gusumba abandi. Donc cyane navuga nti rero aha iyo nahuze ikiganiro cyane nacyo nahuze ikiganiro cyitwa ibanga ry'abatunzi. Ni kuri nazo gusigiye cyose ko kingana ahantu hose twaganiza abantu bateye imbere gusumba abandi. Tukabaza ati mwabigiye bitegira mikure hariya hatari horoshe. Abandi donc usanga nababandi bahora bamusumbye amafaranga ubu munsi niyo basumbye. Donc urakibaza ati none ko abantu bose baronka amafaranga none ko biriki yatera imbere baki. Kame mu umuntu yashoboye kwikura mu bandi ashobora kuba hari hindi siri y'amafaranga yamenye gusumba abandi. Canke harabamwe ibintu by'amahirwe mu bintu by'amafaranga. Amahirwe ku mafaranga ni resistant. Nabaho. Ariko hariyo bamwe usanga bakora cyane ariko ntibayaronke. Ntibisaba gukora cyane kugira aboneke amafaranga. Bisaba gukoresha imikenyero. Naho gukora cyane abakarani bajya bikorera imizigo, abakora mu nganda abo bari bo batunze. Donc dukora ico kiganiro kiranakundwaga
caragize success ariko nza gusanga bitewe n'umuco rero w'u Burundi abadukurikira bambabarire ndabangira n'ikigamba sinzi ko ariko bimeze hari umuntu yamubwiye ati okay Jocho ibyo bintu muri ko murambaza no bikubwira ariko apana kuri kamera kamera zimya hama ibyo baba kwizatunga donc muri make ntidufite ntitwarereshejwe umuco wo gusangiza abantu ibintu akarorero wewe urabona mu YouTuber hari shigwa urakora cyo kwigisha YouTube si cyane ariko namaze kugerageza mu Burundi hari abafotozi benshi hari numwe urabona yigishije photography kuri YouTube donc bisigure ko tudafise umuco wo gusangiza ubumenyi abandi cyane bega mugabo wewe akantu iyo hagusovye ntucukorokera za YouTube cyangwa za Google kukabaza ugiye kubaza bandi bafite umuco wo gusangiza abandi bo barabikoze kuburyo n'ibintu by'imodoka za electro bya imoteri yose imodoka isohotse bashabaje ku ma YouTube kwirondera okay none ariko nta mu mekanisi yo ngaha arigisha abantu uti burya ushaka gukora imodoka bigenza gutya donc kandi byinshi urumva bico biba mu ndimi zo hanze bari bifite donc umuco na mentality iri hejuru avuga ati burya umuntu atera imbere niwa undatanga ntabwo ari ugiye amani yigungirako nujya atanga kuko iyo abantu baha burya nabo barafite ubundi buryo bakuzaniramwo amafaranga bo bari buryo buri direct cyangwa indirect ariko nabo hari ukuntu bavuga ko cyane cyane iyo usanga iby'ubumenyi abantu benshi bavuga ko peut-être ushobora gutakaza akazi cyangwa ugatakaza clientele yawe niyo mentalite bafise baza ko bafise raison sishatse kuvuga ngo sinzi impamvu babikora uya uko biri kose hatezwe kameme kubaho siri ya kazi ibanga ry'akazi ritezwe kwamaho mugabo ushobora kwigisha kandi kameme ibyo ufasha abantu ico gihe rero donc abo base kuja ku makamera burya niho haciye havuka icibiro cy'igitabo uvuga nti abantu rero ko kuja kuri kamera ngo batanga ubwo bumenyi mugabo by'ukuri bakabemera kubutanga ndavuga nti okay reka mfate ikaramu rero nandika ndavyandika mugabo bitwara igihe kirekire kuko ariyo nk'ababagoye kuronka ari abaguza tunga vyama bagoye kuronka umwanya uramurundi kuzo ngo ndi hanze canke ari ngaha mugabo ndi muri byinshi nibikunda ukamurindira ariyo nkabona arindira umwaka wose kandi usirande vies kandi nigeze nsiba washaka kumwijuza ukagenda ukanamusanga mu biro uciye kuri secrétaire akakwangira ko kumushikira kuziye mpamvu nta mwanya woje kumukuramo ivyiyumviro nawe ari karura amafaranga baza ko byoroshe so naho rero igitabo cyace kintu igihe kirekire kubera urumva hari bangura kuronka cyane cyane n'abaguza tunga usanga ari banini igitabo nacanditse mu kigo cy'imisi igihumbi imisi igihumbi yaheze imisi igihumbi donc ni bani myaka 2 n'ino subirenga donc le 18 mars niho imisi igihumbi yari kwiye kandi uwo munsi umwaka nyene niyo munsi cyace kibaransa umwaka nyene donc utire gituma burya citwa ibanga ryo kuronka amafaranga cyari cyo kibazo nyene ndababaza apana cyo kuronka amafaranga ko nta utayaronka ahubwo menshi twese turayaronka uri wese arayaronka hama rero donc ibyo nivyo nagiye mbaza abaguza tunga bareza baradusangiza ubumenyi bwinshi kabisa mu bintu bijanye no kurondera amafaranga bakatwereka ivyo ababagana inzira y'iterambere bakora bajya bagana inzira njabo kene nabo badakora nubwo bose baronka amafaranga nk'uko rero nk'ufata nk'amahera yose ari mu gihugu cyangwa amafaranga abantu ze baguza tunga yose bafise reka tuyasanzaze mu banyagihugu umwe wese aronke guyiwe twese tunganye nimba twosanga umwe wese yoronka umuriyoni nk'akarorero umurundi wese yoronka umuriyoni w'amafaranga mani nyuma y'umwaka none amafaranga yose yoba yasubiye kuri babagabo kubera nize mpamvu nize strategy baba bakoresha kugira bumve ko bafise ububasha bwo kuvuga ati amahera naho twoyatakaza mu no mwanya mu kingo cy'umwaka cy'imyaka 2 twayagaruje bo amafaranga yabo akora ibintu byapanzwe
kandi vyigizwe akora ibikenewe atari byo bashaka sinzi ko uratandukanye gushaka no gukenera biratandukanye sindiko ndabitabana okay ico nshaka ni cyaki nashize muri gahunda ko nzokigura ikiringo runaka kandi ndosa nyuma naza amahera uburyo bwacu ni naronka uburyo bwacu nzoca ndakigura nuvuga ico ntakiguze ndahomba ko kirakenewe ariko ico nshaka ndagishaka kubera ndakibonye cyane nakibonye kwa mugenzi wanje akano dufate nabonye African Sound afise ikigabasha ikiratu ciza yego nshimona umudandaza ariko arabiyerereza hajyanye akigurisha amahera make washaka kivuga ati nandi ndagishaka donc reka ndakigure ariko je navuye muri no munsi atagabone ko buri kiratu office donc bisigure naho bivuze ko ndakiretse ntaco muhomba yego ico rero ndagishaka nako ndagikeneye abagwiza tunga rero bobo amafaranga yabo tujuru bayakoresha ivyo bapanze bikenewe hama bakayakoresha mu kuyagura ubutunzi ariko abakene ujya amafaranga yawo uravye bayagura amadeni gusi abantu sindahuye neza ubutunzi ni kintu kiguma congera agaciro buri munsi yego yego ideni ni cyakindi gishobora kuba cyagifite agaciro kigatakaza kaguma kigatakaza ahubwiza tunga rero nibaje kubiraha neza bagura ibintu biciriritse kenshi mbwa biguma biduza agaciro uduha kabiri okay bunga karo rero ushobora kubona ahantu batiyarara yego hakengeretse hanuka cyane nta numwe bashaka nuko wahagarara baravyanga mugabo mugwiza tunga nabashaka guca afata aho nyene yego reka ndahagure yari uzoshobora kwasanga yakubise nka etage runaka ari nka hotel yego no ni bane batazoyinjiramo canke yakubise akabari abantu bose dufata yakubise akabari ubona ko kunywa umengo navyo biri mu muco wacu gose yego umukene nawe by the way hajya kurundi ruhande bujye bakene baronka amafaranga nuko amafaranga ataronka amafaranga nta numwe atayaronka ikibazo kiguma acafata rero sasa nk'amafaranga tunga urumva abakene navuze nti bagura amadeni ashaka ko nabati no munsi hasohotse iPhone 15 yego okay kanje kuyigura iPhone 15 ima imyaka 2 ugizo biri murangaye ziba yatakaje agaciro kubi kazoba kaheze yego okay reka nje kugura nawe kirato kizibye nawe ipantaro nawe nyagasuti nyako aje kugura ibyo amafaranga namuhererako ivyo bitakaza agaciro nta nakimwe kikongera mu gihe abandi nabo bagura ibifite agaciro washaka gashaka nuko batari kanini mugaka mu makaduga ku munsi yego donc aho n'amatandukanye yose usanga bamwe ivyo bakora abandi si ivyo bakora hama kandi hariyo na mentalite keshi ziba ziri pauvre Jezi mu nyandiko ndondora mana za Bibiliya niho bavuze ngo Jezi niwe yavuze ngo icica umuntu kimuvamo ntabwo ari kimwinjiramo mugende kimuvamo kiva muri we kiri muri we byumvikana ko ujya n'igikiza umuntu kiri muri we ikimwisha kiri muri we nikimukiza kiri muri we bisigure ko ni mentality ni mentality yego abantu nje bukene donc bashaka kubona abantu babiri yego bari kuri meme niveau de vie okay mugabo kuvyukura aho bagana si hamwe umwe ashobora kuba ari kagana inzira y'ubukene undi kagana inzira y'ubukire y'ubutunzi kandi ariko bose uravye ni meme niveau ariko nibaze nyuma y'imyaka 2 uzosanga baratandukanye biteye ubwoba bivuze ko byari hehe mu mutwe donc nk'ubu nk'akaro rero tuko turavuga ko kuri vya bindi byo bakoresha amafaranga yego abo babiri dufate ko bose bashaka bafise imigambi yego umwe wabona injabukene kandi shagino rero muri Afrika kiranakomeye aca rondera bamufasha shaka bomfasha abo gufasha kwera kibagufasha kandi ufise umugambi stazira amafaranga nubwo utabu yafise gutya uganiza y'ubukire nawe afise umugambi nawe nyene ariko nawe arondera abaparteneri ukiri ngaho nyene nibaza ko kugira umuntu ateye imbere harabaho gufashwa yego okay none umuntu agufashije aca y'uburyo bw'ivyumvire canke mu buryo bagende ko ndiko mvuga ku mafaranga none umuntu agufashije aca y'ubukiye kubera iki iyo nazwi ishinga no kugufasha
atigeza kugira ikintu ariko yunguka ukaba gufashije kugira nawe utera imbere atigeza kugira ikintu yunguka nka kujye tuvuga ati nko muri banki baguhaye nk'ideni ariko iyo deni banki nayo yagiye ikintu yunguka nibaza ko no kugira ugane inzira y'iterambere peut-être afise ivyumviro ariko harabaho amafaranga yo kugira utangure nibaza ko ikintu cyo kuvuga ati umuntu aragufasha nibaza ko ari ikintu cya mbere gifise akamaro ahubwo no sindakubesha no ngaha muri Afrika nibaza ko n'icazingamitse ibihugu byinshi bya Afrika iyo mentalite y'ubuhora mu bufasha kwiye ko umuntu agufasha nimwe aba partenaire abeganyaganya nkuko nanjye nunguke donc abagwiza tunga rero uravye bo buryo bakora ikintu kitari inyungu yaganyaganya nakijambo donc bobo navuga ubivuze gutyo navuga ko wowe uzana umugambi nawe akaguha amafaranga ariko muri kumwe byategereza kubuko okay umugambi mu gifaransa cyita iyo tugiye mu mitahe ni apport en industrie umugambi wanje umugambi ndashaka kuvunja amafaranga umugambi wanje hamwe no dandaza no tanga kurangaye canke okay kugira umugambi uje mu ngiro hakenewe iki hakenewe imitahe ishika nk'itatu niki yumvira ni amafaranga n'ibikoresho rero mu gihe tugiye gutangura umugambi hari igihe jemba afise kimwe muri ibyo bitatu byari bikenewe kugira umugambi ukorwe bibiri rero reka rero ndondera ababifise mu korali akantu ko kwigungira ko ni kimwe bugiye mu bintu bibuza abantu kwavansa cyane gose so muri kino gitabo twaragize urumva ko twakize ivyigwa birebire kandi twacanize mu kirundi ko twashaka kugifasha abarundi twashaka kugifasha abarundi nubwo hatari umuco mwinshi cyane wo gusoma niho ngo nico kintu nagira mbazi ariko iyo umuco nawe nyine aho watakariye ntahantu wumvikana niko iki turi mu Burundi igihugu c'abarundi bavuga ururimi rwabo rw'ikirundi ariko ivyo bitabo biboneka byose biri mu gifaransa nico n'abazungu novuga ati banyegeje ibanga cece giterambere canke y'ibintu twuba tutazi bavuga ati abirabure ikintu ca mbere ushaka kubanyegeza wonyegeza mu nyandiko kuko ntibafise umuco wo gusoma okay kuri ko wumvise yuko wofata ivyo vyumviro ntubishire muri video nkuko usanzwe ubikora ariko ukabishira mu nyandiko okay igihugu cy'u Burundi nk'akaronda kwereke ni tugizwe n'abantu basenga cyane yego abamizirima basoma Qur'an iyo iri no mu rurimi rutari rwabo reka kuba Kristo basi ari benshi ngira barenga 90 bijana bose benshi ntibasoma Bibiliya niko iri mu rurimi rwabo yate mu ndimi bumva hoyireka bagakurikira ko ubasomera cyangwa basigurira ariko umunsi usanga yifise muri telefone atayifise muri telefone afise igitabo cayo ku buryo uzorabe nk'abagenzi bawe no ku stati ya WhatsApp usanga yishiraga akaverse runaka ko mu gatondo cyangwa ku mugoroba nuko biri mu rurimi yumva nanjye igitabo kiri mu rurimi abantu bumva ni Kirundi okay sinzi uko nabonye yanagize commentaire abaza ati none wo yanditse icyo gitabo we n'umugwiza atunga ariko nta cyumviro cyaje kirimo no ariko nibaza ko ushaka abarundi sinzi ko abarundi cyangwa abantu bose ukuntu dusanzwe tumeze umuntu aguha impanuro z'ikintu nawe aba yarakoze cyangwa ikintu nawe yashitseko ubundi ashobora kubwira nico gituma ubwo butumwa buri ngaha batanzwe n'abagwiza atunga babishitseko ariko baribaza ati ni kweke we wabusangije jewe nije nabwigeranije nabwigeranije muri kino gihugu nkuko mwabivuze abantu nta bintu by'amabanga y'ibitabo bazi nico tuma nizo critique bashaka zishobora kuhaba abantu bagiye begeranye nk'ivyiyumviro nkabijya tubona muri Bibiliya okay turazi Jesu yacimiro na kimwe yanditse
nta na kimwe byanditse abavyegeranije benshi bashaka nivyo Jezi yakoze n'ubumenyi barondera mu nyuma yararapfuye kuko benshi ntibanamubonye muri bajye banditse donc bajye ba Pawulo nta numwe yamubonye bajye baruka nta numwe yamubonye ubwo bumenyi barabwegeranije barazi ko abantu tuzobukenera n'ibiriko biradufasha apana ureze kuvuga ngo none wewe mwari kumwe hari igitabo cyitwa Réfléchissez et devenez riche ni cy'umunyamakuru w'umunyamerika cyaramenyekanye rwose kandi nawe cyaramudugije mu butunzi novuga ko yabaye mu banyamakuru bake bashoboye gutera imbere ku rugero runini ico gitabo nawe nyene yagize ikibazo nk'iki nagize cyo kwibaza ati none ibanga rituma abantu bamwe batera imbere abandi ntibatera imbere n'iriya Réfléchissez et devenez riche sasa wewe yanabirondeye mu gihe kirekire yegera abagwiza atunganyene wewe bikoze imyaka 25 imyaka 25 ariko yandika igitabo kimwe ushobora kwibaza jewe ndabikoze mu minsi igihumbi imyaka 2 n'inusu ni mikeya nibaza ko bivana dufate n'ahantu arondera aho n'ingabindiri bumenyi donc nawe ni yaratunze oya ibitabo n'ivyandiko n'abatunzi byandikwa n'umuntu agiye kurondera iryo banga donc nk'ubu nka jewe reka n'ubundi jewe igihe natanguza Agaciro Media numva nashaka mvuge urumva ko nashinze platform niyumvira ko abantu bakwiye kuza kuhigira iterambere kuko n'ahandi nabona kandi mu bihugu bya Amerika cyane nko mu Byongereza izo media zirabaho cyane kuko atari mu rurimi rw'iwacu mu gihe abarundi biwacu numva bumva ikirundi ahubwo reka basi ndayishireho ariko naho nayishizeho urabona yuko hari ibyiyumviro zananiye kuzana hajyanye kubera ko bene byo bavuze ati je twofuma twibintu byandike hako bitwara hajya turabisheho kamera yes ariko nibaza ko impact ni nini nimwakeneye ntuzeye no barangira ko muri ababiguze kuko caraguzwe ku rundi ruhande ubwo bumenyi naje narose mu kiringo nk'ico cose urazi na Bibiliya iradandazwa ari ijambo ry'Imana naje igitabo kiradandazwa yes kimwe rero mu bimpa amafaranga naje kirimo wa muntu avuga ngo none wowe waratunze no donc iterambere riri kuri step zitatu hariho umuntu ateye imbere hariho ugwiza ubutunzi hariho n'umutunzi ngende kuri iyo step ya mbere ngende ateye imbere babona ateye imbere ndateye imbere mu bijyanye n'uburyo cyangwa mu bijyanye n'ivyumvire no mu buryo ariko ndateye imbere hari ikintu ushaka kubaza aho nyene mbega umuntu ateye imbere cyangwa umuntu afise novuga umuntu atunze nujya muntu afise amafaranga menshi cyane nujya muntu afise ivyumviro ariko ashira mu ngiro byo kuronka amafaranga ivyumviro ntawe utabifise icyumviro nyacu nikiye cakoze nawe mu mutwe y'umuntu ivyumviro ariko ashira mu ngiro okay urumva gutera imbere je gituma navuye ko nteye imbere je ndasumba uko nahoze ndi donc aho wari uri kera siho kirubu siho ndi nimba ni washaka ndacyara umugene sindubaka muga mufise umuryango munini jewe ndafasha kubaho ibikorwa nashinze ngaha ibi bya Agaciro Media dukoramo turi abantu benshi kandi twese tugaburirwa navyo tubeshwaho navyo uje kuraba ofete novuga iki amikoro ntabari kirenga mugabo ndi capable kugira ico nshaka capable yo kwambara ico nshaka capable yo gutembera aho nshaka hafi nombaza ibyakure naho ndaje ndi capable yo kunywa ico nshaka kumure ibintu bene ibyo none nimba ngwaye nshobora kwivuza ubu nyene ushaka ngiranje kwiga kuri kaminuza ndabishoboye kwirihira sintunze ariko ndateye imbere bisigure ko ibintu byankenerwa ibintu bikenewe mu buzima ndabishoboreye donc abo banteye imbere mugabo twari kuvuga ko ntunze yaba mvuze ibintu bigaragara hariya ndafise business iri kiraje amafaranga nahariya nk'abasi isinzi ry'abakozi runaka bariko baragira nk'abantu ntanga
amakori n'amataxi menshi muri leta ariko bantunze iyo nivuze ndayigerako ariko niyo neranje yeah. Kiya gihe uransa kiya gitabo nabonye abantu batandukanye, hari abantu bagufelicita, hari abantu bagukritika. Mbega ziya critique uri kwandika igitabo wari uziteze? Mo sinokubesha mu bantu bose hari abantu bose. Okay. Réseaux sociaux ndayibaye igihe kinini. Okay. Kuva za 2017 ndayiriko sasa na mbambizi ko icyimvira icyo cyo cyose coba cyiza coba kibi kirafise abagishigikira n'abatagishigikira. Uyu munsi n'abantu bona batanguza ibiroberi bakabakurikira. None jezi ni bamugwanije. Okay. Gwa gasore yakaduha independence ni bamugwanije. Okay. Uweze nuno munsi rero nundi ariko arondetira bariko baragwanya. Donc uvyo niko bimeze ariko kandi haba hariho n'abariko baragushigikira encore. Okay. Nico gituma kenshi na kenshi ibintu nuba gute nk'ubu reka dufate Facebook. Facebook ababonye iki gitabo ngira nka 60% bana bagize critique 60% kubera iki kuri Facebook ifo kumenya bariyo bitewe n'abariyo ni bande bari muri buruhe rugero rw'imyaka bari muri ruhe rugero rw'ubuzima. None nk'ubu reka dufate nk'umunyeshure ari ku ishuri kuronka amahera 10,000 ziba ari indoto. None umuntu ni wamubwira ibintu yoreka kuvuza induru aravuza induru. Yes we nabitahura. Donc avuga ati niwivuge jani wifsinire kubera iki 10,000 ni indoto kuri we. Kandi vraiment abantu ntibanyumve nabi ariko niko kuri niko bimeze. Hama abantu benshi bari kuri za YouTube na Twitter kesha hari abantu haba hamaze kuba amelioration gatoya ku buzima n'abandi usanga ari banini rero gusumba. Abantu bose bavuga ati ni kuri Imana guhezagire bravo ahubwo ndangira ko ndagitora ndangira niyo bakibaza bakigura. Sinibaza ko za Facebook hoba harabonetse abaza kugura. Sinibaza uravye novuga ukuntu dusumbasumbana mu myaka n'uruhe rugero uri kuragura ico gitabo cyane shaba jene vraiment abajene ego kuva nko ku myaka ingahe gushika kuri ngahe ni abo je mbona ni nko kuva muri 25 duga gushika muri 40 ariko oyari ariho n'abashikana 50 baje kugigura. Okay. Umugabo benshi nabonye ari mu myaka hagati ya 25 na 35. Okay. Cyabana ni benshi bariko cyitaho kigura. Kandi ahubwo je no kuri YouTube yiwanje abo niyo benshi n'ubundi bandaba. Okay. Entre 25 et 35 no kuri kwa muni benshi. Donc en fait abo iyo myaka igituma ngira ngo bana baye benshi ni imyaka abantu bari tagwe gutahura cyane ubuzima. Okay. Hama kandi abavuga ati iconyereka kagiye kariko kose no gakoreramo. Okay. Kandi bibe nabo n'isoni ziba zaraheze abasigaye yiyumvira mu murongo wiwe. Okay. Abari imbere y'iyo myaka dufate nka entre 18 et 25. Okay. Keshi na keshi baratinya ibintu aguma yibya mushanga nk'ibintu bigira abantu bombona gute aguma yimira ku bantu aho kuyumvira kuri we. Okay. Ariko ikeshi yayirenganye niyo cyabona ati kumbe nayize bariko baranda kumbe nta numwe yaranyitayeho bose bari barajwishinga n'ibyabo. Donc nico gituma nibaza ko abo bantu yari babuze cyane. Ariko ku bantu bajye abantu nabo bakuze cyane cyane novuga bajye abantu bamaze kugira ikintu bamaze kwigeza ko nko kuva ku myaka 35 kuduga kurenga 45. Bo wabonye ico gitabo bacakiriye gute? Bo bacakiriye neza ahubwo nkundi ko narondera ntuze system nogiramo buryo coshika hanze cyane muri aba diaspora. Okay. Cyane nabumva ikirundi cyane kibarundi. Okay. Bagumye bakisaba ku bwinshi benshi cyane mugabo nkavuga nti sishaka kugitangara electronique. Okay. Wapi cyagisanzara uko nari nateguye kuzo kushikira abantu n'ibisura kubona. Hama abantu rero bakuze nabo baragisavye ku bwinshi kandi bo benshi usanga benshi nabo barabasomye. Okay. N'abasomyi n'abantu bakurikirana actualité bakurikira en fait amakuru ajanye n'ubuzima nka yose. Okay. Abari muri iyo myaka usanga benshi bamaze no kugira stabilité y'ubuzima. Okay. Nta kintu cy'akamaro
cyo bafasha badakurikira. Wavuze ko ico gitabo cyanditse mu Kirundi, twaba tuzi ko no mu Rwanda baratwumva. Nihe feedback waronse kuri ico gitabo ku bantu b'abanyarwanda? Petete bakavuga ati iki cyumviro ni ciza, natwe turakeneye yuko ico gitabo wokizana kigashika no mu Rwanda. Je nibaza mbere nk'iyaba twari dufise umubano mwiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda, mba naragiye kugira media tour y'iki gitabo mu Rwanda, kubera ko barandondeye, hariho n'abafise ama media kandi manini cyane hariya barakibonye. Ega ofite imitandao canke izi social media dukorerako ntitwa tuzi bandi baturaba, ubwo kuvyukuri usanga urabwa n'abantu benshi naho utopfuye wibajije canke banini canke bagize iki benshi utopfuye wibajije. Donc narose contact zishika nka zibiri z'abanyarwanda banyandika ati tubwire kiguwa ngahe, bo ndababwire mu manyarwanda kiguwa ngahe mu manyarwanda, twereka ukuntu twayarungika tudushikira gute. Iyo system rero sindayitora. Abana nabo benshi baragifelicite vraiment, bagwati félicitations vraiment. Ico gitabo ndumva nyote ko kubona iki birimwo nibiki po ibirimo ni nyavyo cyane. Washaka naho rabi i table de matière ibirimwo ku rupapuro rwa mbere usanga naho wibonye uwo bikurikira. Kuba ariyo nk'ahantu usanga reka mvuge gute, ndagoye nk'utuntu nkadushika nkatungahe. Ariho teme nga twara developye yari yagutse ninda zosohora ubukene mu nzi wanyu. Donc umuntu ahora yibaza ati ariko n'abantu kenshi bakunze no kwikura ko ibintu baguma mvu mengo ashanga ibintu bashobora kubikora bande uvuze bande. Donc kibaza ati ni bande hari umuntu azoza guhindura ibintu mu wanyu canke mu rugo wanyu. No, ibikwerekeye ni wewe. Ariho nka narerekanye ikindi ukuntu umunyeshuri wese yoheza amashuri acaronka akazi. Ibyo byose nga twaravyerekanye. Hariho kandi imikenyuro yifasha umuntu kudahomba. Kudahomba nivuze ko byo kuri guhomba bitabaho, ariko hariho les strategies zotuma umuntu adahomba. Benshi cyane tuba turavuga nk'aba usanga baritangurije utuntu twabo, ama companies, ama entreprise, yama cooperative n'ibindi byinshi. Donc nk'ibi mikenyuro abantu bagwe kumenya. Hariho kandi gato hariho kandi nk'ibintu ngaha namabwiza tunga bashoye kwerekana ibintu umuntu yokora uwo ari wese byanke bikunde yabikoze agomba kuronka amafaranga byanke bikunde. Yego, ibi bintu ibyo berekanyemo canke basiguye wabikoze ni ngombwa kuronka amafaranga. Urazi ko jigiye nako ndandika igitabo, hariho umugambi ni munini vraiment no kubesha nabagwiza tungana uvuga ngo nta numwe yigeze awombwira, nta nuwa twagerageje ngo tunabiyage, ariko ndavye ivyiyumviro bariko baratanga nukuri kwa Mungu ni siritu nk'iki kintu ca 15 berekanye ibintu 15 umuntu wese aganiterambere akwiye gukora by'ukuri maze akabona amafaranga kandi menshi. Dete mwache nkora kimwe aje nkora kimwe kuva nabaho nakoze umugambi w'amafaranga nanje ubwanjye nahora ntinye no kuyavuga mu kanwa ndayirabishaka. Ariko donc wafashe riske utabwije gufata bimwe rimwe mu buzima. Hama rero ngaha baranakwereka ukuntu warusa amafaranga ugomba gutsimbataza ubutunzi wagezeko ntibuce mu myanya y'intoki. Benshi baratera imbere mugabo baruhira guhomba, ugasanga siritu nko nga mu muji ari umusore nasanze ariko nanwa byagaragaza ko yanyoye ibitabi, sinamubonye karabino ariko uravye inyifato yiwe byagaragaza ko yanyoye. Ariko bakubwira ni wahe no mirohero ni yaba yego ni wabo yego mbere ngo sha bose ngo yari umuntu akomeye mugabo. Ati none yagenze kubigenze gute nawe nanyamubaza ngo ntundabe bro ngo abona ngo natesese gutya data man yari umugabo man zibyo. Ariko kandi nuvuga ivyo bari bafise nabo bana barabihombeje byose, ariko ntibyahombejwe n'uwabirondeye.
kesho wabironde ntashaka kubihombya bihombye na wawundi bisanzeho ni naco gituma burya donc bisigure ko imbere yo kurondera amafaranga teza no kugira education kanaka ukanayisangiza n'abantu kugira bamenye ingene bitwara kumbe newe budahari uvuga ati ibintu vyanje ndizeye ko aha nari ngeze bariko barabandanya bongereza donc ngaha baravyigishije barasigura vyinshi mu bintu bijanye no gutsimbataza ubutunzi waragezeko kuburondera nta ninde muntu atarondera ahubwo nta numwe atondera amafaranga nta numwe kandi nayaronka ariko bayarose urabona yuko nubundi birangira abacitse donc ni question y'uburyo bateguye abazobandanya bino bintu okay nko mu mwaka rurabe abantu hafi ya bose uzi batunze ku isi bahoze bari mu buzima bubi cyane okay abana babo mu bagwiza tunga ntibazigere babamo nukuri ubu mwaka rero dufate wagumye yumva ba Bill Gates nabagwiza tunga babaye igihe kirekire aho iwacu reka kumurenda nahahore ariko naho nyine reba bagwiza tunga bagwiza tunga igihe kirekire nta mwana wabazigira aje mu rutonde rw'abagwiza tunga kwiye mpamba bazobaho neza kuko base bararondera ntibazokena tu ariko ntibafise vya vyumviro novuga ujye mu hate n'ijya pouvoir ndabujye umenye umuvyeyi yari afise arondera ari amafaranga abana nta numwe office none ni novuga ko abagwiza tunga hambavu yo kugira ubwenge bwinshi bwo kurondera amafaranga batitaho guha indero kanaka abana babo lega urazi bo reka mfate nkonga iwacu nkonga iwacu urabona famille ifata abana ikabasunikira ku ishuri mwarimu genda mwarimu agufasha mwarimu nawe hariya avuga ati je mfatayikanije n'umuvyeyi ahubwo mwana je reka ndaguhutu ibindi sigaye genda mama wawe no muvyeyi wawe aguhe sasa bariko ramutererana donc muvyeyi ku bintu bijanye na education financière nta mumana yikura nta yaba kwishure yaba no muhira ntayisanga mwarimu azahubwira ibijanye na education financière nawe kandi ubwo bwoko bw'ubwo bumenyi nabwo afise les gars en fait yaba ubwoko bwishi bw'ubumenyi ufise ubwoko bw'ubu ntuvuze ko ufise ubw'ikindi burya mvuga abantu bari bakoresha ngo asha ngo nakaraciye ubwenge naho je siyo ni baba bacha bavuga ikintu kiri mu ubwenge cyarico nk'ubu nk'akaroje nimba nciye ubwenge nk'umunyamakuru sinci ubwenge mu kurima sinci ubwenge mu korora donc umuntu wese afise ubwenge bivaye n'ikintu na domaine arimo iyo bacha bakivuga gutyo rero bo no bivuga gutyo kabisa mu bagwiza tunga uretse abagwiza tunga ba hano wavuze hayabo warondeyemwo ivyo vyumviro canke iryo banga ryo kuronka amafaranga menshi nabahe bagwiza tunga bo hanze baguhaye inspiration kugira ushobore kwandikisha igitabo hanze nta numwe kwiki wafatiye ku bagwiza tunga ba hano gusa kubera abo ngaha no kuvuga ko nk'ubu nokenera nk'akaro reka mvuge gute nigire ku nkuru ya Bill Gates washaka ndondere n'ama interview yagize ariko arasigura iby'ubuzima n'ikintu gutera imbere ariko ibyo ariko arasigura byose bishoboka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibishoboka ngaha wapi rero natezwa kurondera abo ngaha kuko nivyo bakoze babikoreye ngaha n'umuntu ushaka ko byumviriza nipfuza ko azoterera imbere ngaha ariko ukiri ngaho nyene hano mu Burundi novuga ko cyane cyane si mu Burundi gusa ni nko muri Afrika hariho ibintu bitarahashika novuga ni turacari nka vyeje mu bisanzwe hari ibintu bikeya cyane tere yacu ikirema mbezwe menshi sana cyane nibaza ko gushiramwe ivyumviro by'abandi bagwiza tunga bo hanze byakugira akamaro kugira haze n'ibindi vyumviro haze ama innovation mashasha peut-être y'abantu ngaha bafise izo ndoto zo kugira ko ivyo bintu baciye muri iyo nzira ariko ugasanga nta muntu abahaye ubwo bumenyi bw'ingene boshika kwiryo terambere
biciye muri ivyo bintu bishasha hano bidahari. Ofete urazi twe muri igitabo nta domaine y'ikintu kimwe twigize dushiramo. Ugisomye wese yibona muri domaine yiwe. Kuko tuvuga kuri domaine ari batari muri izo batanazishaka batanazitahura. Donc igitabo canditswe mu buryo n'ubuhiga utuma umuntu wari wese agisomye yibona muri domaine yiwe. Donc ico muvuze byo gufatira ku bagwiza tunga bo hanze. Bobo ibyabavuzwe ko ni byinshi no urandika muri internet uzoronka byinshi abi wacu ni batana kimwe kiravugwa ko nje niho nakoreye kandi ni naho je nzi ko msi soko kandi numva je ndajwe ishinga nuko nofasha bene wacu b'abarundi mugabo ndabafashirize kubiri ngaha nyene yego ikindi gihe peut-être ndashobora kuzokwandika ikindi kivuga ibindi ntibyakeneye ibyo byo hanze zobijamo cyangwa naho nawe we uko biri kose nani waciye mu ishuri ntuzi kwandika cyane gose niba wowe bikenewe uravyandika. Imbere yo kurangiza ikiganiro hariyo benshi igitabo bakibonye cyangwa bamaze kukibona ariko batazi nk'ahantu kigurirwa muri ya ntumbero dufate yo gushigikira wowe wazanye ico cyumvira. Sino kunshigikira je kintu uza kukigura kugira ushigikire. No uza kukigura ahubwo uza kukigura pour ton intérêt. Yes. Ukeneye ubumenyi bukirimo. Ni hehe bogisanga kugira nabo gishoboye kubashikira ko ari nk'umuntu usanga arabibona guca ku mezo sociaux ariko ntabona ahantu yogikura ntaze information cyane y'ingene yokironka ariko yagikeneye. Mo icambere je nasanze contact yiwanje ngirirazwe no gusumba nyeneyo. Abantu benshi cyane zanga abantu hafi ya bose bayifise. Donc nta muntu numwe yanyandikiye nayo nanke kuri mwishuri reka bamaza yo bihura ariko kandi baragisanga ngaha muri ville mu gisagara cya Bujumbura aho agaciro media dusanzwe dukorera. Ni kuri Avenue de l'Amitié imbere ya radio Isanganiro canke kubazi ABC building ahiri ni hepfo yayo muri Hotel de l'Amitié. Winjiye muri Hotel de l'Amitié ni kuri bureau numero 21. Cyangwa bakatwandikira nimero y'agaciro media bagiye ari hose boja tu barayitora. Ikindi ndiko nimvira ahubwo abantu bari hanze ni gute kizobashikira kandi navyo nyene vuba nibaza ko tuzotwahejije iyo ntunganyo yuko nico bashikira kuko urumva ntigikenewe n'abari ngaha bonyene abarundi baratembera ama kandi ego kiragurwa amafaranga makeya sinzi mu madolari nimba abaho ni 30,000 y'amarundi 30,000 y'amarundi je ari cyo ndiko ndasoma nico canditswe n'umunyakanada yitwa Bobo Proctor cyitwa You Were Born Rich. Nanakiguze kizimvye nakiguze $25 atweze marundi ni menshi ngabo iki twe twagize ku marundi makeya kandi baze ko nka 30,000 ya 2025 ashobora kubangana na 10,000 ya 2023 niko cyane gose urumva rero ntabo kizimvye ni kirazimbutse. Hariho aho nabonye cyane nkabo kuri Facebook ubona ko kizimvye mon ubumenyi igihe cyose burazimbye ku muntu atabukeneye ariko kandi burazimbutse ku muntu abukeneye. Abantu bariko badukurikirana nibaza ko mwaronse insiguro cyane cyane y'iki gitabo ibanga ryo kuronka amafaranga menshi kandi nibaza ko ni igitabo kiza gushigikira no gufasha abajene cyane cyane turi mu nzira yo kurondera ingene twotera imbere natwe. Ofete uraze abantu nabonye ko bagikeneye cyane ni abanyeshuri abaheje amashuri bashobora kuba abashomeri cyangwa bakora utundi tuzi duto guhuna abasalariye donc abanyamishahara n'undi wari wese yogikenera n'ujya muntu afite ibintu runaka yatanguye gukora harakenewe ubundi bumenyi ngaho yongereza ko butume yuguruka amaso abone koma yo kuri ibintu vyiwe. Ofete ugisomye nawo n'ukuri mvuge gute baba bariko bakoresha imvugo ndeza rugero yo kugitakariza no nivyashoboka ashobora kuzokorwa ibiganiro by'intahe z'abagisomye cyane cyane mbwa je mbashaka intahe kuzovuga ngo caranyigishije gusa oya intahe y'ibintu washize mu ahubwo umuntu yagisomye ati ngibi ibintu naciye nkora ntari bwakore
imbere ko ndagisoma nabikoze ko nagisomye izo nizo naje shaka. Tubashimire cyane twongera duhamagarira abantu kuza gusoma iki gitabo kuko ni igitabo cigisha abantu bose bivanye n'umuntu ashaka gutera imbere naho ahantu ushaka kuva n'ahantu ushaka kugera. Twongera tunabasaba mubandanye mukurikirana Agaciro Media, mubandanye mukurikirana na African Sound kugira mubandanye muronka ibiganiro vyiza, ibiganiro bibahumura amaso, ibiganiro bidufasha kugera no kuri ya mbona kazoza ya 2040 na 2060. Tubashimiye cyane. Murakoze gose.